Hello guys, hello. J'espère que vous allez bien. Welcome kuri channel ya Ikaze Space. Ikaze Space ndaramukije mwese abadukurikirana, abamaze kugira subscribe, ndabashimira cane vy'imvaho. Muri abantu b'inkoramutima, muri abantu beza cane. N'abatakora subscribe mufyonde kuri subscribe hama no kunzogera kuri canke notification kugira muzobe aba mbere mu gukurikirana ibiganiro vyacu tuba tubashikiriza ku munsi ku munsi. Uyu munsi rero tuza kuvugana ibiki rero? Murazi ko tumaze imisi tuvugana ibijanye na business, entrepreneuria canke ibya technology, ariko ahanini tumaze imisi twibanda canke tuvuga ku bijanye n'uburyo umuntu ashobora kudandaza en ligne, uburyo umuntu ashobora kwidandaza, uburyo umuntu ashobora kudandaza produit yiwe, uburyo umuntu ashobora kudandaza service yiwe, uburyo ndetse umuntu ashobora kwibrandinga. Ariko uyu munsi ndaza kubereka yuko ndaza kubereka la différence y'uburyo umuntu ashobora kwidandaza canke ashobora kudandaza produit yiwe. Okay? Nibaza ko mumeze neza, mumeze sawa. Je produit yanje ngira ndandaze n'akarorero. Ngira ndandaze ikintu en ligne. Ndi ku kazi, nibereye mu vyanje canke ndi mw'ibarabara, ariko n'akantu nshaka kugurisha. Nshaka kugurisha akantu bitwa microphone sans fil, ayo yumva ndiko ndakoresha. Mugabo ndafise turi état neuf, tukiri dushasha, turi en carton, nshaka kugurisha. N'akarorero. Ndadufise nshaka kutugurisha. Rero ngira ndatugurishe nciye kuri ma social media. Nari ndababwira nti birakunda ko ushobora kugurisha ikintu cawe, canke birakunda ko ushobora kwimenyekanisha wowe ubwawe, canke birakunda ko ushobora kuranda des services yawe aho uri hose biciye online. Reka ndabwire ikintu kimwe, hamwe womenya agaciro k'abantu bagukurikirana, okay? Swati kamvuga ikindi kintu, reka ndavuga amajambo meza. Hamwe womenya agaciro k'ama view uronka igihe ushizeko ikintu kuri stati yawe, ukabona abantu 30, 40, 50 uravye stati yawe, bon, ukabona ko babiravye. En bref, abo bantu nibo gaciro, canke abo bantu nibo mutahe, canke abo bantu nibo nyungu zawe. Kuko abo bantu igihe washizeho service yawe, ukamushiraho service yawe ukora, abo bantu nibo bakuranda. Mani majambo, abo bantu nibo bakugurishiriza le produit, nibo bakumenyekanishiriza service zawe ku bandi bantu, kandi utarinze urabariha. Kubera iki? Wowe ico wakoze wagiye urapartaja utuntu twiwakoze kuri social media zawe, wavuze ko ukora iki, wavuze kuri umu IT, wavuze kuri umu cleaner, wavuze kuri umu maçon, wavuze kuri umu aide, wavuze kuri umu comptable, uravuze kuri umu caissier uzi vya caisse, wavuze kuri umu serveur, wavuze donc utuntu uzi ushoboye gukora ukaba utuvuga. Abo bantu nibo bakuronderera canke nibo bakumenyekanishiriza le produit yawe. Waruzi yuko produit yawe ishobora kumenywa n'abantu benshi kandi wowe utaruhara wabigizemo? Ndababaza, nta tuvideo mubona twama dutrendinga kuri TikTok canke kuri Instagram, wowe nawe ubwawe tukagushikira kandi utazi ingene twagushikiriye? Hari icyo twita ama algorithm. Ama social media ko twita ama algorithm, basha gukundisha ikintu naho utagishaka gukundisha. Kubera iki? Cabaye trend. Rero na wewe urashobora gufata service yawe ukayitrendinga, hanyuma abantu bakayimenya, service yawe abantu bakayimenya. Nimba ukeneye umuntu w'umu designer ja kwanaka, nimba ukeneye ikiniki ja kwanaka. Ndababwira kandi yuko umuntu akeneye gukora website, yifuza kuronka canke gukora website, kavuge mu buryo bwiza, umuntu ashaka kwiga gukora ama website ameze neza yo ku rwego rwo hejuru, akavamo akavyiga nk'umu pro, turamuhaye ikaze. Uze kuraba nimero iri muri description, uze kumubaza uwo muntu, arashobora kugufasha kukwigisha gukora ama site web ameze neza cane. Murakaza muri Ikaze Space, bashobora kubafasha kubigisha gukora ama site yo ku rwego rwo hejuru. Abantu mwifuza gukoresha ama site web ameze neza, n'amashengero, n'ama ONG, n'ama organisation, n'ama association, n'ama societe, n'abantu bakora business zabo, n'abantu bakora ivy'ubudandaji,
barafise amasite meza ashobora kubakorera yo ku rwego rwo hejuru ahwanye n'igicapo n'ivyifuzo vyanyu. Murakaza cyane muri Ikaspace aho bashobora kubafasha mu nzozi zanyu zikaba impamo biciye ku buhinga bwa none. Rero murahawe ikaze mwese, abantu bose mwifuza, abadukurikirana bifuza kuvyiga canke abantu bafite ama societe canke ama organisation canke ama eglise canke abandi bafite ibindi business zindi bakora bakeneye ama site web, bashobora kuja muri description inimero ziba zihari mugaba contacta cyangwa mukaja kuri mukagira commentaire mugasaba nimero zabo za telefone bashobora kubandikira mugashobora kuvugana ibintu bikagenda neza. Okay, ndababwira kandi yuko muri Ikaspace bafite n'ama logiciel, bafite logiciel zo kudandaza. Umuntu afise pharmacie, umuntu afise alimentation, umuntu afise restaurant, umuntu afise bar, bafite logiciel nziza ishobora kubafasha kubakorera izo service zanyu nagiye ndavuga. Cyangwa bafite ibyo badandaza, bafite logiciel ishobora kubafasha kubagerera stock yanyu, kubagerera uko ikidanzwa ruko ruragenda, ndetse mukabasha gutera imbere biciye mu buryo bworoshe bw'ubuhinga bwa none. Okay, tugaruke rero. Nariko ndavuga yuko rero ryandandaze micro cravate sans fil. Okay, narababwiye igihe cyose ushaka kudandaza ikintu cawe, igihe cyose ushaka kudandaza ikintu cawe urakivuga neza ukavuga ati je nshaka kudandaza micro cravate. Micro cravate ushaka kudandaza n'ubwoko bwayo, imeze gute, isa gute, ikora gute. Ivyo byose umukiriya arakeneye kubimenya. Nababwiye nti umukiriya ntakeneye ko mubwira ibintu hageze kuri prix uca wihorera. Shiramwo prix, vuga prix yawe, vuga prix yawe, ati je prix yanje ni ubishire kuri social media ubishireho. Okay, muze kuraba inimero nza gushira muri description, niyo nimero ya WhatsApp yanje. Njyasheho ikintu kiri really ndandaze kandi ntinaronka umukiriya nzobishaka kuri screenshot cyangwa ndabishire nzokore YouTube akavideo kuri YouTube ndababwira ukuntu byako biragenda. Okay, voilà, njyantangure ngira mvuge yuko ndandaze sorry ikaturabe kanje kuri stati yanje. Okay, stati voilà, kamindure couleur sorry je nkunda couleur iyi undi ikurere. Ngira mvuge ko ndandaze kandi ibintu ngira nkore nza kubishira ku ma social media abiri. Ndaza kudandaza kuri stati ya WhatsApp, nzi kudandaza kuri stati, nza kudandaza no kuri marketplace ya Facebook. Ibi twarabivuze ko cyane yuko ushobora kudandaza, twaravuze uburyo imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Narababwiye bya LinkedIn, narababwiye ibya Facebook, Twitter, ayo X, Instagram ni Facebook na WhatsApp. Narababwiye uburyo zitandukanye n'uburyo umuntu ashobora kuzidandazako. Ivyo muzoba mu ma video yatanguye bwa mbere nagenda bivuga ko cyane. Rero ngira ndabereke uburyo ushobora ushobora kudandaza biciye ku ma social media. Kandi murabona ko abantu bafite WhatsApp ziri anjuru, murabona yuko ushobora gushiraho n'aka video cyangwa ugashiraho photo cyangwa ugashiraho vocal audio kuri ntuzeya kuri stati yawe. Ngira mvuge ngira nandike amajambo ngira nandike niyo nza gukoresha no kuri Facebook yanje mugabo mu gice citwa marketplace promotion. Shiremwo twa tuntu shiremwo promotion ya shaka ndome nkuru promotion voilà. Ok, micro cravate sans fil, micro cravate sans fil. Micro cravate sans fil. Ngira mvuge mwana ko nanditse ko ari micro cravate sans fil, micro cravate sans fil à vendre. Ngira ni différence. Micro cravate sans fil à vendre. Ok, changira tip, ndatanga kuvuga description zayo rero. Tip
c'est micro-cravate sans fil, sorry. Ok. Micro-cravate sans fil. Micro-cravate sans fil. Type C. Type ni C. Ama ari type C cangira uku fantôme. Donc ni type C ariyo fantôme. Ama état neuf. État neuf. Oh, reka nze ndashiramo utuntu turyoshe, ok. État neuf. Ok. Uko ndabona bashiramo utu emoji. Uko ndabona kugira ndashiramo utu emoji. Ikravye ndiko ndakoresha nta emoji ifise. Voilà, ariko ni bon. État neuf. Type C fantôme état neuf. Numva na micro-cravate sans fil à vendre. Type C état neuf. Oh, katumvire kaniga amajambo ama état neuf. Espace ushobora gukora kuri 20 mètres. Espace yayo ushobora gukoreramo 20 mètres. Prix 70 000 francs. Kega nandika amajambo mu kirundi yandi. Ukunda gukora vlog. Uri influencer. Uri canke ukunda gukora utu video duto. Okay. Ngwino nguhe. Okay, kangira uko. Ukunda gukora vlog. Uri mu influencer canke ukunda gukora utu video duto. Ngwino nguhe. Okay. Ngwino nguhe microphone cravate sans fil. Type C fantôme état neuf. Espace record. Espace record 20 mètres. Espace record 20 mètres. État neuf. Prix 70 000. Téléphone. Cheko 76 35 96. C'est loadé. Voilà. Ok, nibaza ko ari ibi.
sélectionner copie murabona ibi bintu ngenda bishire kuri ngenda bishire kuri stati. Okay, ndabirutse kuri stati mwayibonye, hanyuma okay, reka nshireho ifoto, ngiyi. Okay, ifoto ngiyi. Wireless microphone. Subijeho vya bindi nyene nka vya bindi nyene Ethernet. Voilà. Postinze. Voilà. Biraza kwijana ndakaca njana kuri Instagram no kuri Facebook yanje, hanyuma ca nja aha muri nababwiye marketplace aha marketplace marketplace murahabona. Okay, hanyuma ca nkikayo, urabona ko haba hari ibintu byinshi bitandukanye. Yaba nk'uyu akadaza ngo aka bluetooth GB ka 35,000, telefone docomo ya 110,000 gratuit. Nk'uyu yabikoze nabi ngo gratuit 25 millions 47 ngo 650 if ashatse kwandika 650 180. Urabona nk'aka blender nakakwima kagusha kuri 180 blender isya ivyamwa yikije ku masosiyale na gigi. Okay, jenade ngira ndandaze, ngira ngurishe intuza yanje, ngira ndandaze irya produit yanje. Okay, achat vendre katurabe ibintu byo ushobora kugura, je ngira ngire à vendre. Ucuca ngaha handitse aha murahabona ajouter un article, canjayo catégorie, sélectionna véhicule, mobilier, location, maison, électronique, petit, annonce, loisirs, vêtements, famille, diverses jouets, produits, jouets, santé, sacs, bijoux, vêtements, vélo, pièces, artisanat, instruments de musique. Reka ngire ngaha handitse instruments de musique, sorry yarandi mbonye. Véhicule, meubles, jardin, outils, électronique et ordinateur. Na ibiri électronique, kwa kari électronique ko mvuze ngo instrument de musique cyanga oya, reka ngire ngaha électronique et ordinateur kuko biri compatible. État cyangwa état neuf marque qui un microphone Calvat sans fil. Ama ahangira call, sorry, attendez-vous, binagize bitoyi, sorry, attendez-vous. Kangire ngaha muri description, voilà. Ntabona ko nagize copier coller, ndiko ndagerageza guhindagura nabona ko nagize copier coller.
Bujumbura prix ni 120, 1, 2, 3, 120, 120 000. Ok. Nshiraho telefone yanje atandibuza kugira 86 85 6 download. Ok, Bujumbura ya ndashaka ouvrir livraison yego. Ndashiraho ifoto important ok ok voilà ok voilà publier ntegereje ca ngira publier ya aha baciye banyereka ama groupe ushobora kuyipubliamwo. Ok ndabishizeyo aha ndiko ndaza kuri Facebook voilà. Produit yanje ndashobora kuyibona aha produit yanje ndashobora kuyibona katurabe ibindi ana nk'ubu blender bwose bugurishwa ana ntushobora kurondera aha naje nahejeje kugurisha ibisigaye jewe nzobibonera ku rubuga vyamaze kugurishwa aje nahejeje kugurisha ibisigaye ndoca ndabereka uburyo iyo produit yanje abantu bashoboye kuyingurira ndababwira yuko rero birakunda ko ushobora kudandaza ibintu en ligne birakunda ko ushobora kudandaza ibintu en ligne yego rero kwari kubereka uko ibintu bishobora kudandazwa kwari kubereka uburyo iyo produit yawe ishobora kugurishwa canke service yawe ishobora kugurishwa en ligne nibaza yuko igisigaye muzombwira ibizoba vyabo uko abafise ibintu bon reka mvuge uko nk'abantu bari bafise ibintu basanzwe bifuza kugurisha bakaba babuze nyene babigurisha nibaza ko ubu baronse akaryo keza ko ushobora kubigurisha hanyuma abantu bari novuga bibagora uburyo bashobora kudandaza service zabo service yawe ushobora kuyidandaza biciye en ligne bashobora kudandaza service yawe biciye kuri statut ya WhatsApp bashobora kuyidandaza biciye mu magroupe urimo ya WhatsApp bashobora kuyidandaza biciye kuri Facebook mu buryo butandukanye rero ntuje kuri Facebook uscrollinga nkuko ndiko ndascrollinga genda kuri Facebook uzi yuko hari ikintu donc ugira udandaza canke uje kuri Facebook ugiye kwiga canke uje kuri izi social media ugiye kwiga canke kubona abandi bantu bariko barakora rero kanya keza twari dufashe nko gushobora kuraba ngene abantu bashobora kuyidandaza canke ushobora kudandaza ikintu ari jewe ikintu nzokora nzobereka ubutaha niyo video niyo irya produit yanje yagurishwa ikaja ikagurwa nzobereka ngene yaguzwe ndabereke n'ingene yashikiriye umuntu kandi muzobe muko murabiraba ubu nayishize ku isoko ni micro cravate sans fil marque ya Key 11 Key 11 ni tipse zija muri telefone za Phantom ni nayo yindi mumva niko ndakoresha hanyuma zishobora gukora espace yayo kuri coding ishobora kuja no kuri 20 metres irashobora gukora hanyuma il est en neuf yacari shasha il est en carton
iyo ndiko nagurisha iriya carte ndayishize ku isoko, hanyuma naho izogurwa umwe muri mwebwe ni bon, naho izogurwa n'abandi ni bon, essentiel gusa niko ishobora kugurwa, hama nkabereka ko yaguzwe, nkabereka yuko n'amafaranga bayampaye. Ivyo bizoca bibafasha nawe kumenya yuko ushobora kwidandaza no kudandaza ibintu en ligne. Iyi siyanse yo kudandaza ibintu en ligne nibaza ko tutazoyigarukako cane, usibye ko tuzoyicishamo gato gato, ariko ntabwo tuzosubira kuza turayivugako cane gose nkuko twaba tuyivugako, kuko twarize, twakoze exercice, igisigaye nuko namwe muvyapika mukabimenya. Narababwiye yuko urashobora no kudandaza ibintu vy'abandi bantu ugakurako de commission yiwawe, wowe ugashobora kuvuga ati iyi produit y'umuntu ndayizi, uyu muntu turazinanye, reka ndamudandarize produit yiwe, hanyuma jewe nzokurako commission yiwanje. Vyose birashobora gukunda. Rero je twari turi kumwe ni Irakoze Blaise, iyi chaîne ni Caspace, ndabahaye ikaze kuri bashasha, nongera ndabasezera, naho ubutaha kuri video zikurikira. Ciao ciao.